Reka nsubire ndabaramutse mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Uruyeri, nyinyurana no gucengana bibera mu butegetsi. Hari amakuru ahambaye akomeye twabateguriye tugira ngo tubashikirize kuri ino mboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Wowe ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone vyondaho kugira ngo ko dushikijeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa navyo. Uruyeri, inyinyurana no gucengana bibera mu butegetsi. Iyo abanyagihugu babonye abategetsi bari hamwe bakabumva ibyo bavuga bibaza ko ari abantu bama bakorana bumvikana. Ni gake abanyagihugu bamenya inyinyurana riba hagati y'abategetsi na cane cane abo bita ibihangange. Muri FDD bamwe bose bagerageza gukoresha ingufu zose zishoboka ngo bashikire inyungu zabo. Reka ndabasangize intahe y'ibyo niboneye nk'uko hari benshi bansabye bene izi ntahe. Hari nyuma y'amatora ya 2010 umwaka sinibuka neza ko ari 2010 canke 2011. Perezida Nkurunziza aheruka kurungika mu nama nkenguzamateka izina rya Gaudence Ndayizeye ngo abe ari we yemezwa nk'umushikiramanza mukuru wa Republika, Procureur General Republique. Twari tumenyereye ko Perezida Nkurunziza arungitse amazina mu nama nkenguzamateka aca yemezwa wamengo nta kibazo kirimo. Twari tumenyereye kandi ko abantu FDD igena kuba muri ico kibanza baba bari ibikoresho byo kwemeza amahimitanya ategurwa n'iperereza. Imbere hari habayeho Jean Bosco Ndikumana na Elise Ndaye. Ntaco twari twiteze no kuri uwo mushasha yari agiye kugenwa. Niho umwe mu bahanuzi bakuru b'umukuru w'igihugu yansaba ko twobonana. Twari dusanzwe twarigeze kumenyana imbere y'uko agenwa muri ayo mabanga. Yari azwi ko akora amabanga adasanzwe atumwa n'umukuru w'igihugu. Umwidondoro wiwe ndawugarukije hano kugira ntamenyekane. Kuva agenwe mu mabanga ntitwari twigere dusubira kuvugana. Ico gihe arampamagara kw'iterefone aransaba ko tubonana. Yansanze aho nakorera ku biro by'urunani Kosumo kw'ibarabara ryitiriwe Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yahashitse isaha 3:30 abo dukorana bagiye mu karuhuko. Yaje ari wenyine ata n'umupolisi canke umushoferi bazananye. Kumbure ntiyashaka ko hari uwomenya ko twabonanye. Twaraganiriye bisanzwe tukibukirana igihe twaherukana bimwe by'abarundi nyine iyo bahuye. Yatevye niho yambwiye ikimugenza. Sinzi ko wamenye umuntu umukuru w'igihugu ashaka kugena kuba umushikirizamanza mukuru wa Republika. Urya Gaudence Ndayizeye ni umuntu mubi cane. Ni umuntu azwi mu bintu bibi. Niwe yagirije Perezida Ndayizeye ko yashatse gutembagaza ubutegetsi. Urya akagenwa ibara rizoba riguye mu gihugu. Raba muri societe civile mugire ico mukoze mu mwiyamirize kare inama nkenguzamateka itaramwemeza. Naramubajije utubazo twinshi nawe yarambwiye amabi menshi y'uwo muntu. Naramubajije impamvu ari we Nkurunziza yahisemwo kandi basanzwe bazi ko ari umuntu mubi. Nta nyishu itomoye yampaye. Twavanye ndamwemereye ko ico kibazo nza kukivugana na bagenzi banje barongoye ayandi mashirahamwe kugira twumve ico twobikorako. Ariko kwari kumuhenda rwose. Narumva aho hantu ko hariho ikitumvikana. Ubundi uwo muntu nari ndamuzi nk'umuntu wa Nkurunziza atokubahuka kumurwanya. Izina ryiwe nari ndarifise mu madosiye ateye ubwoba. Agiye nasigaye ndiyumvira impamvu Gaudence Ndayizeye yoba adashigikiwe n'umuntu wa Nkurunziza ku rugero nk'urwo rwose. Gaudence njewe sinari ndamuzi na gatoya. Nibwiye nti ibyo ari byo byose uyu muntu ariko arwanya n'abantu zi mu bintu bibi ategerezwa kuba hari ico batinya ko azobononera. Tweho tumenyereye ko Procureur General de Republique aza kuturwanya. Nimba azoca arwanya n'abo bandi njewe ndabona nta kibazo mbibonamo. Icananiye gutahura ico gihe ni impamvu Nkurunziza atanze izina mu nama nkenguzamateka akaca ndungikira umuntu wiwe ngo asabe kumurwanya. Sinigera nibaza ko mu bihangange hejuru habereyeho izindi ntambara tutazi. Ntaco nigeze mvuga kuri Gaudence Ndayizeye. Mu maradiyo narumvise byamuvuzwe ko byasa na bimwe baje kumbwira ngo muvuge.
Ntivyatevye inama nkenguzamateka yaranse kwemeza izina rya Gaudence Ndayizeye. Vyari bigoye kubitahura ingene inama nkenguzamateka yari isigaye yiganziwe na FDD yanse kwemeza izina irungikiwe n'umukuru w'igihugu. Mu nyuma yahavuye harungikwa izina rya Valentine Bagorikunda, we aremezwa bidatinze. None vyagenze gute ngo Gaudence Ndayizeye ntiyemezwe? Mu ntahe Lieutenant General Guillaume Ntabindika yahaye urubuga rw'umugambwe PPD igira ijambo yarasiguye ko muri ico gihe Perezida Nkurunziza yashaka gushiraho umushikirizamanza mukuru wa Repubulika arinda akamufatira General Adolphe Nshimirimana na General Guillaume Bunyoni. Nkurunziza yakinye uruyeri rwo kwikurako ivyo bihangange bibiri, vya bihangange navyo bikina uruyeri rwo guhenda abantu batari bake kugira Gaudence Ndayizeye ntiyemezwe. Amakarata yo mu butegetsi akinwa kwinshi. Aho rero niho natahuye ko wa muhanuzi adasanzwe wa Nkurunziza yakorera General Adolphe Nshimirimana kurusha uko yakorera shebuja Nkurunziza. Iyo ntahe irerekana kandi imigenderanire ya Reveriyano Ndikuriyo n'akarwi kagirizwa amafuti y'ico gihe. Intahe ya General Ntabindika iri mu Gifaransa, ariko reka nsubire ndagerageze kuyibaha mu Kirundi. Mu mwaka wa 2009 harasohotse amaraporo menshi yavuga ububisha butandukanye n'ibyaha bijanye n'ivy'ubutunzi. Ayo maraporo yaguma asonga agatoki Adolphe Nshimirimana na Guillaume Bunyoni na General Ndirakobuca nk'abari kw'isonga ry'ivyo vyaha. Mu gihe yari amaze igihe kitari gito yihoza izo raporo, Perezida Nkurunziza yarahavuye arifatira ingingo yo kubikorako mu mpisho. Aca ategura kubogoza Adolphe Nshimirimana mu mabanga yo kurongora ibiro bikuru vy'igendereza. Inyuma y'amasengesho yakoze umunsi wose niho Petero Nkurunziza yibira akabanga mu buhanuzi wiwe mu byo gusenga Alexis Barakebavuge, amumenyesha umugambi wo kubogoza ico gihangange mu butegetsi. Uwo nawe Barakebavuge yabibonyemwo nyabuna akaryo ko gusubira hamwe na Adolphe Nshimirimana batacana uwaka, kubera ukuntu Barakebavuge yaguma yivanga mu vy'amasoko ya leta. Barakebavuge niko kwibira akabanga Adolphe kajanye n'umugambi wa Nkurunziza. Adolphe avyumvise ishavu riraniga kuko yabibonamwo uguhemukirwa bikomeye. Ararahira ararengwa ko uwupfa we agiye gupfa. Umushingamateka Mohamed Rukara amaze kumva ibyo Adolphe yagenda arahiga mu rugendo bajanyemwo mu gihugu ca Sudani, vyamuteye ubwoba aca yihutira kubimenyesha Petero Nkurunziza. Ni gutyo Nkurunziza yaciye ahagarika umugambi wo kubogoza Adolphe Nshimirimana mu mabanga. Mu mwaka wa 2010 Petero Nkurunziza yarasubiye arategura gukura Adolphe Nshimirimana mu mayeri akomeye cane. Yateguye kugena Gaudence Ndayizeye mu mabanga y'umushikizamanza mukuru wa Repubulika, mu gihe Gaudence yari azwi nk'umukozi w'ubutungane adatamikwa ijambo kandi adatinya gufata ingingo ibereye. Intumbero y'iryo genwa kwari gufata mu maguru masha Adolphe Nshimirimana na Guillaume Bunyoni bagatabwa mu mbuto. Umushikiranganji w'ubutungane w'ico gihe Ansire Ntakaburimbo byaramushimishije cane kubona yizerwa agakorana igikorwa c'ibanga n'umukuru w'igihugu. Ariko ayo makuru ntiyatevye gushikira bya bihangange Adolphe Nshimirimana, Guillaume Bunyoni na Gervasi Ndirakobuca baca batangura kwihererekanya inkwazangabo zahoze zigwana muri FDD bazibwira ko igenwa rya Gaudence Ndayizeye ari umugambi ugayitse mushikiranganji Ansire Ntakaburimbo wo gupfunga inkwazangabo zose zahoze muri FDD. Bose bamenyesha ko umushikiranganji w'umututsikazi ibyo ariko abikora umukuru w'igihugu atabizi. Reveriyani Ndikuriyo yaciye arungikwa gusigurira abakenguzamateka uwo mugambi mubi, kugira abakenguzamateka baturuka muri FDD baze banka kwemeza iryo genwa rya Gaudence Ndayizeye. Inyuma yaho General Nshimirimana na General Bunyoni barasabye umubonano umukuru w'igihugu, nawe arawubaha abakira ingozi. Barahejeje baramwereka ko ariko afata inzira inyerera ishobora kumushikana ahantu habi cane. Nawe abishura ko umugambi mubi w'umushikiranganji w'ubutungane atawo yarazi, aca anabemerera ko agiye kuhagarika. Ariko inyuma y'uwo mubonano icuka cagumye kimeze nabi. Muri Kidugudu 2011 Petero Nkurunziza yarateguye amasengesho ku kirimba iwe i Bujumbura, atumiramwo abafise ipeta rya generali bose.
bya bihangange bibiri Adolphe Nshimirimana na General Guillaume Bunyoni baca barabuza abahoze muri FDD kwitaba ayo masengesho bagira ko barabumvira. Alexis Barekebavuge yari yasubiye gucudika na Adolphe Nshimirimana yihweje ibyo bintu abona bitarateye ubwoba. Niwe yahanura Petero Nkurunziza ko yategura akaryo ko kwakira ibyo bihangange bibiri bakaganira. Haciye iminsi mikeya Petero Nkurunziza yahavuye abakira mu ngoro yiwe i Gitega. Bakorana inama ndende kuva isaha 2 z'ijoro gushika isaha 8 z'ijoro. Inama yarangiye bapfunditse ko ata ngingo ihambaye n'imwe yasubira gufatwa ibyo bihangange bitayizi. Inama yarangiye bapfuditse ko atangingo ihambaye n'imwe yosubira gufatwa ibyo bihangange bitayizi. Ari nayo mpamvu General Bunyoni yategerezwa guca agenwa mu mabanga y'umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu kugira akurikirane ingingo zose. Ni gutyo Bunyoni yagenwe muri ayo mabanga adasanzwe. Amaze kuyagenwamo General Bunyoni ntiyakoze ibyo gukurikirana ingingo gusa, ahubwo niwe yaciye afata ibintu byose mu minwe ku buryo n'abarongoye umugambwe FDD byari bisigaye bibagora rwose gushikira umukuru w'igihugu. Igihe cyose basabye umubonano kwa Petero Nkurunziza babishura ko boja kubonana na bya bihangange bibiri. Kubera kubura uko bagira abarongoye umugambwe bahavuye bitura abandi bajenerali bahoze bagwana muri FDD ngo babafashe guhindura ibyo bintu. Ako kamo karakiriwe neza cyane kuko abajenerali bahoze muri FDD nabo nyine ishavu ryaranigaga barabye aka kazo ka bya bihangange bibiri byakoraga mu butegetsi bwa Nkurunziza. Turageze mu mwaka wa 2014 by'ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza nibyo bivugwa mu gihugu cose. Benshi mu ntwazangabo niho bamenyesha Pascal Nyabenda ko batiteguriye kurwana n'abatemera ikiringo ca gatatu, kandi ko batarota bemera ko Nkurunziza asubira kurongora igihugu ari kumwe na kakarwi kiwe. Mu ncamake bagize bati niba hobaho kwihanganirana na gatoya ikiringo ca gatatu, Nkurunziza azobanza kwerekana ko by'ukuri ashoboye kwihagararako akagira ico ahinduye mu kugena igihugu gitwawe, na cane cane mu kwikurako kakarwi ka Adolphe Nshimirimana na General Guillaume Bunyoni. Pascal Nyabenda yagiye kwemera ko ibintu byakomeye ari uko yumviye amajambo nk'ayo nyine mu kanwa k'umukuru w'ibiro bikuru by'intwaramiheto General Prime Niyongabo. Bigeze ngaho yaciye yubahuka guhamagara umukuru w'igihugu. Muri Gitugudu 2014 niho hatangura imibonano hagati ya bamwe mu bajenerali bahoze bagwana muri FDD bavugana ku bijanye n'ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza, badashimika rwose ku by'amategeko avuga, ahubwo baraba ingene bokwikurako amabi yegekwa ku butegetsi bose ba FDD mu gihe yagiye arakorwa n'akarwi gato cane ka bya bihangange twamaze kuvuga hano. Kwa 20 Munyonyo 2014 niho imbere y'abaserukira inzego zitandukanye z'umutekano intwazangabo 13 zifise ipeti rya generali zahoze muri FDD zashira umukono ku ikete rigenewe General Nshimirimana na General Bunyoni. Ikopi igahabwa umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Iyo kete ryavuga cane cane ibijanye n'inyifato n'ibikorwa bibi byaranze kakarwi k'ibihangange bibiri kuva bakiri ku rugamba, ingaruka mbi z'ibyo bakora ku banyagihugu, rikarangiza rivuga ko icihutirwa ari gukura mu mabanga ibyo bihangange. Iryo kete ryasomwe na General Etienne Ntakarutimana imbere ya General Adolphe Nshimirimana, mu gihe General Bunyoni we yari yavyiketse aca arondera icitwazo co kuja gusinyisha ikete ryihuta Ingozi aho umukuru w'igihugu yari ari ico gihe. Abashize umukono kuri iryo kete ni intwazangabo zifite ipeti rya generali zikurikira: Godefroid Bizimana batazira Verema canke Vurema, Prime Niyongabo batazira Ngabo, Gervas Ndirakobuca batazira Ndakugarika, Ildefonsi Habarurema batazira King Kongo, Odanse Nduwumunsi batazira Goliath, Maurice Mbonimpa, Isidori Ndihokubwayo batazira Nakubande, Evariste Ndayishimiye batazira Neva, Mibororo Emmanuel batazira Komateri, Tasiyani Nibyinyeretse, Gabriel Nizigama batazira Tibia, Etienne Ntakarutimana batazira Steve, Guillaume Ntabindika.
Iri kete ryarahagaritse umutima bikomeye umukuru w'igihugu ku buryo yahavuye yemera ibyo yariko arasabwa. Kuwa 28 Munyonyo 2014 imbere yo kwitaba inama y'abakuru b'ibihugu bivuga igifaransa francophone yabereye muri Senegal, buca agenda yakoranije kuwa 27 Munyonyo 2014 ka karwi ka Adolphe Nshimirimana na Guillaume Bunyoni baca bahuriza ku bintu bibiri bihambaye umukuru w'igihugu yategerezwa gushira mu ngiro. Kubogoza ibyo bihangange bibiri yongeye ko n'abayobozi bishikira bajejwe igisirikare n'igipolisi mu biro by'umukuru w'igihugu, ni ukuvuga Evariste Ndayishimiye na jewe nyine Guillaume Ntabindika, kutitandukanya n'ibyo bihangange bibiri mu gihe amakosa bagirizwa bari bayasangiye n'umukuru w'igihugu wenyine ubwiwe. Ingingo zarafashwe, bamwe bariruhutsa, abandi zibatera akoba, abandi nabo bibaha gukekeranya. Haciye indwi zibiri gusa wa murwi w'intwazangabo 13 waciye usambuka. Uwa mbere yavuye mu bandi agasubira kwiyegereza bya bihangange bibiri n'indakugarika kuko yatewe ubwoba ngo ariko yishinga abantu atabyaha bagira mu gihe we yari yuzuye amakosa menshi cane. Izindi ntwazangabo zahavuye zemererwa amahera, abandi ibiti bikomeye, abandi batwarwa n'amacakubiri by'intara n'ibindi. Baca barahindura batangura gushigikira ikiringo ca gatatu iruhande ya Nshimirimana na Bunyoni. Intwazangabo z'ipeta rya generali zimaze gushigikira ikiringo ca gatatu, abarongoye umugambwe FDD bahavuye bagondozwa bafata iyo nzira nyine kuko babonaga ko abajenerali bamaze kuvyemera. Iyi nkuru yanditswe mu rurimi rw'igifaransa, twagerageje kuyibaha mu Kirundi. Bagenzi, burya ubutegetsi buberamwo ibintu byinshi. Biragira naho abari mu butegetsi barondera gukoresha societe civile mu nyungu zitavuzwe, bigasaba bamwe bose kwama barikanuye rwose kuko biragaragara ko ibintu bitaba byoroshe na gatoya. Ibiriko biraba mu butegetsi bwa Ndayishimiye birafise imizi mu byabaye ico gihe. Mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza ubutegetsi bwari bugabuyemwo abamushigikiye n'abandi biyorobeka cane bamwereka ko bamushigikiye ariko bamurwaniriza indani, ibyo bise muchezo wa ndani. Hari abandi batari bamushigikiye ariko bahavuye bafatanywa n'ubusuma bwabahaye amatungo atagira urugero, bongera bafatanywa n'urwanko bafitiye bamwe mu Barundi, ariko abanka Bunyoni n'akarwi kiwe bagumye bamwanka, kandi nawe yagumye aziko bamwanka. Izo mpande zagumye zibanye gutyo zankana ariko zikorana. Ndayishimiye afashe ubutegetsi inyuma y'urupfu giturumbuka rwa Nkurunziza, ikibazo cagumye kwa kundi. Ubutegetsi bwagumye busangiwe n'abakeba bankana urunuka. N'uyu munsi birabandanya, naho Bunyoni yigijwe inyuma gato co kimwe n'abandi bari bafatikanije. Ntawuzi iyo inyurana rizagarukira n'uyu munsi, nubwo generali Guillaume Bunyoni yakuwe mu mabanga akanapfungwa, ariko mu gihugu harimwo ubwoba bukomeye cane kuko abahoze begereye generali Guillaume Bunyoni baracari mu butegetsi, kandi n'ubu ngubu hari abatangiye kwishikana kwa perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo Evariste Ndayishimiye abone ko bari kumwe, kumbi ari ukugira ngo bazabone uburyo ki bamugwanyiriza mu butegetsi, ibyo bita muchezo wa ndani. Abarundi biteze ibintu byinshi bikomeye bigiye kuba nyuma yaho generali Guillaume Bunyoni akure mu mabanga, ariko bamwe n'abandi bakabona ko ryaba ari iherezo rya FDD, intwaro y'agahotoro iterigeze igira ico imarira Abarundi. Ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Ico usabwa nta kindi, niba wifuza kuzajya abo mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro ducisha kuri Mboneshakure, ico usabwa nta kindi, pyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa navyo. Ibihe byiza nivyo ndabipfurije.